ndasosa 4 umunsi kuva mubwiza urabona vya bindi umuntu ebana umuntu ako munashinda pamoja and then tuba tumge SAT B tunamusikilizisha miziki yetu ngo ibi biti binarap binajua imba urumva tukako tumusikia miziki yetu you know and then SAT B aratubwira umunsi umwe musijari ndaba bless ndirimbo cyaba hit amagabo yarayugaye yamubwiye Liza gutya ngo Liza iyi ndirimbo nuzoyibahe paka umbaze jewe damizi acha tutwara pemera tubwira ngo amahera arahari future agenda hari inyicu ushaka mu kirori na mihari champagne J&B whisky na marura kirinyota mugenzi mani ndazisagura nadadinyo money gang ibura ibi baby rakorose usanga bavuga ngo amapenzi na kazi habendani cyose banasemaga lakini uyu unye yatwaye Tayana umuntu yari umwe mu bagize groupe ya Swagg Team tusigara turabahungu gusa niho Tayana yaciyaza ico gemwe nasohokana none gihe yaza muri groupe canke agishika agishika rikashika baby waciye mukundana yaweka ololololo vipi masela yeni weka si nakwambia weka kurasi basi kama kamera uko nasema masela hiyo ni weka piga kilale pandisha mzuka weka weka ni wale toka long time ubishaka never make down nilipoanza mziki wali make fit na nachuki bas kina ina matusi pull up that thing. I do my music like a Chris Martins. Love zigzaga me, I do my things and I smoke my weed like a smoke machine. I have a shit on my head, but I use my brand. Gonna feel my pain when I lose my fame. The world turn around music $1 million. Million feluka to give me them vibe. That love gonna change my brother. Pull that thing, no one to kill my vibe. Love yourself, no one can love you, sister. Feel your pain, no one can feel it, brother. If I die, you gonna see my fam. What you do to me, girl, when you come around, it's killing me. Ukunuzunza, utunda, take it there, it's killing me. Bon après-midi, comment allez-vous? Nizere ko meze neza, nizere ko 2025 mwayinjiyemwo neza ariko irabagwa neza natwe turaga twongereza umunezero mu 2025. Ni Seven Vibes ni ya televiziyo yanyu baho umunezero ibigisha ibaha ama information ikanabaha n'abartiste banyu mukunda mwakunze kuva kera. Nitwozira ko ku bantu batanje ku bantu bagize subscribe ubu nyene cyane ku bantu babonye iyi video kuri recommendation gaca bambona batanzi nuko nitwa hanyuma nkabafise batumire babiri baserukiye abandi babiri batatu muri batanu nivyo babiri baserukiye abandi batatu mwumva ko ni groupe y'abaririmbyi tuzi kuva kera umuza gukora emission mu Giswarundi abantu batazi ko ndi umuswarundi uno musaza kuvyumva cyane mwana mwisite tazi Giswahili kwanda kivanga n'ikirundi nico biyita igiswarundi abana mubwiza ne banakino munsi turi kumwe na Swagg Team ku bantu muyizi kuva kera nibo nakiri uyu munsi mwidondora karibu yo it's your boy bad the story original young sugar fan boy fresh prince kuri place in the place ni the bad man the sugar bombo mubicha okay so ntacu ni bon we listen and we don't judge yeah tubwira izina rimwe dufata dimwe yose n'amazina yanyu ushaka mama je nkunda sugar mama gara sugar I'm your favorite sugar sukari urasosa ndasosa 4 nababeshe twa mori ntabwo nitwa mori nababeshe twa mori ivy'isukari ivyo gusosa vya sugar you can choose namushaka kumamagara sugar ni bon ashaka ko yaragusoseye why not mugabo twe tuzi mori tusa no mu diaspora nga acha nakutia kwa kitu
Janini Jani suko diaspora JOLIS SWAG JOLIS SWAG nitwa JOLIS niko abazina abavyeyi banje banyise but I go by JOLIS SWAG aka the most expensive line. They call me Pretty Flacco, Young Phoenix, Drip Professor, Drip Influencer, and the pressure's getting worse. Yeah. wa mutipe agira umunyarwanda agira amazina 1100 Uri yango Twande. bad man wherever ATM machine. ATM machine the influencer nobody ngo social media influencer ngo president of the ghetto Yeah. acha mfana amazina yo nta amazina acha mfana What influencer wavuze? Navuze Drip Influencer. Drip Influencer. Uri ku cyangwe. Sinje JOLIS SWAG. Okay. Swag irimo nyina like. Nta ntugira gahoro. Oh yeah. ntabyo Kuna komba ya connectation. Urababaza. Tous les coups sont permis. Na français na piga. Anyways, tubwire abo mwaserukiye naho badahari. Okay, twaserukiye Easy Boy, Second Jason and Red Bado. Yeah. Hari undi wibagiye? nta numwe Arahari. indi Tayana. Oh, the wifey? Why bakuri ko mwagi? Oh yeah. Nari mwe yarabihevye umuheruka jya. Twebwe Swagg Team tuzi yari mu Tayana. Igihe yavamwe mwaragize conference de presse kugira mvuge ko yavuye. Oh yeah. Havyo mwavuze. Okay, naje ndagira ko hanyuma. Anyways, abantu tuzi kuri Swagg Team ku ndirimbo nyinshi zitandukanye mugabo muri minsi bameze nk'abahoze. Kare bambwiye ngo niko rabazi kuririmba cyane. Niyo mpamvu ngo baca baza baragira pause. Yeah, bivuze. Abaza kugura siko bavuze. Jo kisema. none sivyo Kora muzi kuririmba cyane. Muca muza muragira pause. oya sikubera ngo tuzi kuririmba cyane mpamvu tugira pause bivana n'ubuzima. Ntacyo mutubwire current situation ya Swagg Team uyu munsi meze gute. So for right now, as you see, umwe wese ariko aragira career solo yiwe, right? Jewe ntabwo ndi ngaha ndi busy n'ibindi bintu. Easy Boy ariko araririmba, Molly the Bass Days ariko araririmba, so ni Second nawe azakora indirimbo yiwe, and then na Red Bado too, you know, bari busy nama career solo, you know. Yeah. Afite tumenyereye ama group ahagarika gukorana mu gihe bashwanye. No. Abapfa abagore. Yeah, I know. So mwe nimigeze mushwana. Never. No, erega twebwe ayo ma groupe usanga kenshi bashwana just ari ikintu cyabahuje. Ari abandi okay tugire dutangure kunani kuririmba you know. But us twatanguye kuva muri 2005 6 turaba petit. Twatanguye go turaba danser actually. Bo kuri école Lilière. Yeah, haye kuri école Lilière top dance. Finaliste ya Tamba 2011. Mugaso mwari mwiga. Oh yeah. Nara danser gusaba bishuri. Oh yeah, umva twaraba danser wa école Lilière, turaba footballer wa Lilière FC. Yeah, just twarabigiye. Yeah. Mwese mwari murimwe abantu bose bari muri Swagg Team bari muri before twari nka 12. Yeah. Havayo nka 6 bo kuririmba. Yeah. Mwatangiye gukora carrière solo, gukora carrière yo kuririmba ryari. Ninde yazanye yidi? Actually, the time twara danser, right? Twari tuzi gutamba cyane. Ninde atatozi. Yeah, twatwaye na competition menshi. Tamba 2011, you know, Lilière top. Yeah. Lilière top dance. Okay, ndakwibutse. Yeah, ndakwibutse. Tele Renaissance itanguye bakamwereka umukuru w'igihugu iki bakatwereka natwe two turatamba twambaye idrapo z'u Burundi navyo wibuka ambwa mwara badogo mwari twarubipeti 2011 amini twari twako tuko tushakuwa unaona so and then bana tukaona vitu ya ku dance tushabamaliza ku dance tushamaliza tuko tunacheza right and then tukasema acha tu decide sasa tugire no twijyohere ingine turaba danser reka rero dukora karirimbo and then tuzere tugatamba twege nyene you know mu blague tu ibi ya musite. Okay, mva mwagiye mu kuririmba mwari muzi kuririmba ho mwari muzi gutamba cyane mwateze kuririmba navyo tari tuzi kandi mwari muzi en fait mu bisanzwe gauzi twe twara aba UI twara abantu
twariyemera Yeah, urumva ko murenze. twaravuga Like yuko the confidence. ikintu cyose turagishoboye. Ya ndirimbo ya Easy Boy ndiyemera. Ukisikia umvise iriya ndirimbo ni twebwe rero Yaririmbye Swagg Team byaraje nyene twicaye nyene turi muri repetition yo gutamba. turiko turagira repetition yatamba amazina si tuyimbe tufanye muziki byatanguye ko nyene turajya muri studio abahe mwabona nk'abarivyi bakazi c'est vraiment abana bo mubwiza hava Jeffrey Boys hariyo ba Jeffrey hariyo bari babihevye Jeffrey bari babihevye twara abasosoke mwakurije muri quartier yaba star of course aho muziki uva umuziki uva mubwiza ubu muziki uva ruguru iwacu ruguru he uvyarahindutse mubwiza haravye mu fashi original from Bwiza Paradise original what Bwiza Paradise okay muri periode arura rero abanzi muri periode yanyu apana n'ubu baracari bafizo bose samubwiza barafro bose tubavuge tubadandagura Swagg Team bose boys Generation Bindondo na Bigizoe Bigizoe n'umwe mu Buyenzi n'umwe mu bantu bo mu Bwiza right umugabo w'umuziki ni mu Bwiza mbe mwakuriye muri quartier deja iri show Los Angeles of course Hollywood ibintu byose hariya no muca mukura mufite amambisho kuba star of course abantu bakaze hanyuma muca muratangura amatamba murabona murabisha tuje mu byo kuririmba tuje turabiheba vyo gutamba mwace mu biheba actually dutangiye kuririmba muri 2011 right and then buke tukaza pata mu concert sasa mu kermesse les africains centre scolaire no kuririmba mu ndirimbo zibiri zo muri quartier zazindi zo muri Bluetooth ico gihe na yari hari right na nibashira n'indirimbo muri YouTube right zarasohoka ko nyene sivyo and then imiziki 2 3 4 vya danse tuanza biacha ishobora na Swagg Team da turabiheba mugabo tuca turaronka muri 2013 contrat ya brother SAT B araturondera ngo tumutambire haje nyene tori dufise to turirimbo to mu quartier satundi nyene abantu bo mu quartier bazi you know and then turadugana na SAT B turagira tour yose ya pre-music turaba danseri ba SAT B winji no muri YouTube urabibona yeah. Okay, hit yanyu ya mbere twamenye ko ni imvura y'ibi baby. Aho nyene niyo ndirimbo ya mbere twabifashe serie turinjira muri industry. Cyakumenya aho inspiration yavuye. Okay. Kugira mukore ndabona ari mungana gute kugira mwiyumvire kugira inspiration y'imvura y'ibi baby. Okay, vyari bimeze gutyo, right? So, you know SAT B twaragendana no hose tukupa moya uku you know tuwa yose kandi ari umustar komeye yeah 2013 bana yeah aba baby hapa na hapa hapa na hapa so umunsi umwe urabona vya bindi umuntu bana munako munashinda pamoja and then tubatumge SAT B tunamusikilizisha mamiziki yetu ngo ibi biti binarap binajua imba urumva tukako tunamsikia mamiziki yetu you know and then SAT B aratubwira umunsi umwe musijari ndaba bless muziki urumva ukonye tuguma turi abadanseri bibo konyene tuwerahera arambwira guki umunsi muzoba muri tayari muzombwira turagenda hariya tukasema tukora Liza classic turakora indirimbo Liza and then Liza kwanza niwa telefone SAT B ngo SAT B numvise ngo Swagg Team murafita ni indirimbo ngo urashobora kuza studio SAT B niwa cyashi twari tumaze gukorana nk'indirimbo nka zitatu zazenze mu quartier you know zarashika tutabizi dusanga gusa SAT B nawe cya dutelefona ngo muze muri studio dusanga yaririmbye mu ndirimbo yacu mugabo indirimbo yari tayari twe twamahijeje kuririmba ibintu vyose so we yaraje arashira reference indirimbo cyabahit mugabo yarayugaye yamubwiye Liza gutya ngo Liza indirimbo nuzoyibahe paka umbaze je damizi yacha tutwara pemera tubwira gutya indirimbo niva muri studio urabona ngini kazi ata video ihari aramubwira nubahe Gara bafashije fosana yarumva ko yaramaze kumenya experience y'imiziki avuga ati indirimbo gasoka ari audio gusaza gutera squat kandi byose and then I remember umunsi wa video right turamuhamagara SAT B turamubwira tuzugira video mardi ngo kimwe muzombwira sa kwa tuzuere anajua abakoserie turamuhamagara ngo muri video aravuga no ngo ninde bagirira video Gera mani niwe yacamuhamagara cyo gihe Gera mani niwe yari hejuru you know
aramuhamagara SAT B ibintu biri serious ngaha ingo SAT B twagiye kumufata iwawe atari serious yicaye like no that's not serious you know tukamwigiza mu gari turenda kumukikamatia akafika kule akasema peti mkoserie you know tugiye mwari muri groupe mwari muri bangahe twari benshi nakubwiye twari 12 indirimbo y'Baby n'abantu twaririmbye turi set TAYANA Alex Taylor Roxy Boy Roxy King haririmbye batanu no abaririmbye ni batanu bayiririmbye mu ndimi abandi bara danseur n'aba nitwari gukwiye n'abatanga show muri wararirimbye we yego sirango face ya Yarahevye Swagg Team on the place baraborego basigaye babona double face shake till down oh baby don't let me arabisa amahera arahari future agenda hari inyico ushaka mu kirori n'amihari champagne and be whiskey n'amarura kirinyota mugenzi mani ndazisagura madadinyo money gang ivura ibi baby rakorose mwari murenze jana nari hari akumutakuri wacu hari akure indirimbo izishika hari iwacu kaba hit urumva ko yaba hit vraiment kugira rero mubandanye muririmba Jean ukavuga ati we tukatubwiye sérieux byaje guturi ko mwabonye ko imvura y'ibebe yabaye hit ugati ivyo bintu birabaye sérieux canke ndazi mwabandanyije mufise umuriro wo kuririmba after imvura y'ibebe no before time imvura y'ibebe tukoshanza kubona bitu ko serious cause ture du concert bakaduhamagara ko ubwa mbere bavuze ko mwari mushaka kwifurahisha kwiryohera abana mu system bimeze kwiryohera me unaona ukumva ngo ejo ngo lisi Africa yabahamagaye ngo muzi bako kafranga ka fanta ukagenda kuririmba ukavuga vya biboro kumbe biri serious ari amahera you know uko nyene after imvura y'ibebe hit after hit gushiku sawa umva hageze pe tubabura vraiment ese mwarakoze amahitsi bwarageze pe tubabura vuga ati Swagg Team bagiye hehe hamwe kumva ati harabagiye hanze izibo yaragiye South Africa kwiga wowe uragenda sinzi nibaza ko iyo abantu batanguranya no mu hakava mwumwe hari ukuntu menga harabaye handicap menga ingufu ziragabanutse ni ivyaci intege kambazemo ivyaci intege bari basigaye batabatanguze baragenda nivyo narakunda kubwira bivana like of course hari aka video you know like haragera igihe like as a group urafise ubuzima bwawe uyara office na jewe you know kandi hari ama private life you know asa jewe umugore Saigon you know like nawe umugore Easy Boy aragenda kwiga muri South Africa you know uyu ngaha ariko arapambana sabina kwa nguvu you know ugasanga bamwe baragiye you know okay but now we here you know none kuri kwa tubaza ibibazo udashobora kubaza JOLIS SWAG no musarabere umubaza ubuzima yaciye mu buzima bubi ubwo buzima tubaza kumubaza ubuzima bubi hell twaciye mu buzima bubi ntiyamya yambara gutya arambara jewe oya kuva kera twambara neza none yamuza ubu yambara neza twari dufise ubuzima bubi no ubuzima wewe mwese canke bo mwisite no listen apana twese oya JOLIS SWAG no uvuga gutya ubuzima bw'uwi muri industry ya music twarapambanye bavuze ko kintu muhuriye ko n'umukene ni murakene who said that ninde bivuze n'umukobwa yabamubajije ati nikihe kintu abarimvye barundi bahuriyeko ngo barakenye ngo n'ubukene uyu mukobwa ni nde nawe tuzi vraiment none yarabeshe yacomye yariye achana naye ni mwongwe ananijua mimi anamjua maisha yao ivyo ni bikira koravuga ngira ngo nivyo yumva bavuga ngo turakenye that's I don't know none no listen abo bari none murakenye je 20 dukenye mukenye oya ivyo bikenya dufise ivyo bikenya dufise turashima aho mwarigaze kwa mukenye nkaba ndazi muri okay basi yarakanda bana uyu ndakugiziki biri kufanini Sio mimi nimebisema gukena guteweze biravana n'umuntu yabivuze urazi gukena okay basi nibaza ko hariho ukuntu abahatisi bavuga ko Jean mukora indirimbo zizimvye par exemple ukora video ya 5 millions
ugakora audio fatira 300,000 hanyuma ugasanga ntose retour y'amafaranga wemvesije mu muziki wawe umva bica bigusaba ko I don't know kugira ukora indirimbo yindi bigusaba ingufu nyinshi haraba kuri indirimbo gacha baheba kora kwa bwati nzo kura 5 minutes nzo gukora video yindi basanga nawe bavuga ngira ngo ati turakenye muduterere. Okay, ndakubaza none je nicenga kuri micro ya Siren disco. No. Siren vibes. Vibes, you know, vibes on vibes. Yeah, of course. Yeah. So, nicenga kuri micro nkatangura kuvuga turinjiza amafaranga dufise amafaranga mbwira. Nejo niragenda gusaba sponsor bazoye. Oya. Ninaza ko uzi kumubwira. Mugabo sivyo none ntago ari ivyo bifise abiririmbye. Bifise abiririmbye ko baririmbye babesha ko bafise amanota badafana he. Ugasanga inzara yamwiciye mu nzu kubera ari umusitare ntashaka kubwira umuntu mpasanga nashika muri ville ya taxi. Abantu bazikura umusitare. Je ko muranandikira JOLIS SWAG ndongikira ngaho 10,000 na office muri abakanya. Akaya. No birashika. Of course. Binafika birafana n'umuntu rero. Ego. Urumva. Biravana ingene ukoresha amahera yawe. Ingene ujera amahera yawe, right? Yeah. Jago nibaza ko le concept nuko akazi mukora kari cher kurusha amahera mwinjiza. Bon, pour le moment nibaza ko umusore bizokunda hako niba twahena n'abandi byakunze babinze amafaranga menshi kurusha abasore. Bararonka amahera. Ngabo abenshi usanga asohora menshi kurusha yinjiza. Bararonka amahera. Cause the way like twengene twatangoye. Nje nibuka clip ya mbere twagize iri ya imvura y'baby twagize kuri 1 million. Akuye top 2000 combien 13-14 ngiro muri Rivia yagize clip ya 1 million muri 2013. Mama yamwe akuye kumwe abajene. Mko bamwizi unasikia kwa clip umuri SAT B yashitse hajya avuga gutya no ibi niko ndabona ushakura bene iriya video uyirabe ni ya 2013 irazaka kimizana ama videos sasa bari dufise abantu badushigikira tukora aba manager badazinyo mani gang sina you know yarafasha kubico gihe uva guhera ku ndirimbo yacu ya mbere nivyo yeah niganira kibasabi yarabakunda kwera ntazobaheba nashobora nibishobero namayoberwa ariko abaswari murakundana. Why you mean umuswahili n'umuki jewe shaka kubera you know like people abantu basi abantu ba community bavuga igiswahili mugabo abantu bafata nabi icyo kijambo abavuga ngo babeshe no community ivuga igiswahili basi umuntu wese avuga igiswahili n'umuswahili yego naje n'umuswahili kazi ko ndavuga igiswahili mugabo abantu bamenye ko ari abantu bavuga ngo ya uriya n'umuswahili basi ntoge bavuga ngo abagamba cyangwa abagamba bafite umutima mubi ngo bafite inzigo kandi bose ngo bose bafite inzigo kandi abagamba ni bage abantu nyene yabibona yo basha muzonko bitadago ubwo bavuga ko abaswahili nabo bafite urukundo je barafashanya hagati yabo abantu aba musulman bavuga igiswahili biratandukanye naho nibaza ko ari mpavugira mu murongo aronse abantu ba supporting kuva ijya period gushika n'ubu none ko ariko umutakora imiziki cyane nka kera nibyo yavuze uyu ngo solo bari busy oya twavuga nka group pana solo ni sawa ni bon twarabonye Easy Boy yaramaze kudemarka twarabonye muri nabandi mugabo en tant que groupe mwari mufise power nini ya cyane mu groupe urazi rero gauzi JOLIS SWAG mu bisanzwe ubu abarizwa muri Amerika na studio official ashobora kuja kuri recording ngo arungika amajwi ngo dukora indirimbo kandi yaje nga mu Burundi yarafise umwanya muto sino twari gukora indirimbo z'umwaka wose mugabo basi muzokora imwe umva ndakubwiye urazi ko ndashobora ikiganiro giheze ndakusikizisha muziki nk'itatu canke ine ya Swagg Team tunasikia raha tunafurahi sana iyo barevye last year imyaka 2 iheze ziriho ziri kuri YouTube cyane no mu telefone ni muzisore ndire video gusa video dufise kwanza ubu zibiri soon what's kusana be face toba be face on the floor tunafana akia Mungu ndakuravye navyo mubona ko sana be face oya basana dramati ske none nitafana na watu wote unafana be face wala maybe I don't know be face tunafana munafanana kweli muri bagenzi abanyakayanza bose nawe umunyakayanza oya je ndi umwana w'umubwiza I mean papa wanje yavana mama wanje bavigiteka none kwa gutwaye mu kayanza je ndi kwa
kugira abo mukuza ama Bface anyways uyu muhungu rero aca arifata ararongora umukorege wiwe ubusanzwe bavuga ngo amapenzi na kazi habendani cyose banasemaga lakini uyu unye yatwaye Tayana umuntu yari umwe mu bagize groupe ya Swagg Team reka mbanze mbaze muri bo turagushikira hanyo mwavyakire gute mubonye sinzi abantu baravye out of banks warayira sinzi umuntu abayiravye barabahungu batatu n'umukobwa umwe siza gukundana na wa mukobwa wacha baragira beef mwe vyari gute twavyakiriye neza ko n'abantu bakundanye kuva kera kuva tugitamba barakundana no actually twatanguye tukira aba dancer nawe yari umudanseuse ubwo muri groupe yatamba nyene muri Swagg Team muri ari umukobwa umwe muri groupe umwe wenyene isokana JOLIS bari babiri batari no before bari babiri yari Miss Erika Miss Erika tangwe muri Swagg Team mwe mu muzi Miss Erika Erika twaratambana muri école ya top dance donc bari babiri hamwe na Tayana ucoge mwarasokana no actually wo wamaze kuvibagira before Erika na Alex bari babiri you know so and then later barabiheba save tusigara turabahungu gose niho Tayana yaciyaza icoge mwarasokana none gihe yaza muri groupe canke agishika agishika rikashika baby mwaciye mukundana donc yarashitse muri groupe mudraga yashitse muri 2010 2010 muca mudraga ari umukobwa umwe muri groupe why mapenzi yana macho mapenzi yana macho sivile tu baby acha akaona kwa sharp abandi muri groupe ntibamubona turi sharp bamufata nk'umusi unaona wanafika famille na mie licho ya tatu so unajua future tu you know Mungu anapangaga vyake you know mucamura kumukundana mugabo urumva ico gihe mwari mukira abana tuvuga ko mwari mukira abana mumaze gukora mukumva ko mukamenya ko mapenzi na kazi hari ukuntu nyene bibomabomana vyarabagoye cyane apana kuri yo mugabo sometimes vyaraba affecta nawe you know koze nk'ubu dushanye akwi mu studio si ataki kuniona akigwaza naje hari yarambya mugende mumvugishe bana Jesse shobora ngo ugende umuzani wewe hell no you know namisha sirika abanje barandabana bembereza kandi abanyene iyi Swagg Team niyo yatuma ko je nawe tugumana cause dushwanye tutaonana tutafanya kazi video ngacha muheza akazi mwase gukundana kandi chavuga yaheze moto gira kuri side yanyu byameze gute mugihe biriko birafecta akazi ka groupe deje mwari muri 5 mwari muri 7 hama hari abantu babiri bari couple sigura ngo basige batanu bari andeho y'amapenzi yabo amapenzi yabo ni muyarimo mu gihe bishitse bagashwana canke hakabutu utuntu nyene badahurizako mwebwe byose mwasha mu bijaha gute uraziyozi muri groupe abari abantu bumvikana cyane uvuga Kiswahili nibo unajua mu groupe panakuwa pako watu wanasikilizanaga sana unanipata wanasikilizanaga sana sasa huyu na Tayana walikuwa kishwana palikuwa pako la night Alex pamoja na Akim Pedro since kumuzi Akim Pedro niyo n'abantu bari bauza na Tayana ndio walikuwa wanapenda kuongea na Tayana sura moyo JOLIS ni hivi na hivi na hivi kacha birangira Akim alikuwa anapendana sana amkoko mnasikia buro mnakula ingi wapi sina sisi tunashikia pembeni kwa rafiki ya Tayana Hakuna kwenda moya zero. Pale sisi kwa sisi. Sisi kwa sisi. Kandi mwaragize mariage. Mwana no mwana. Bado. Hariho ukuntu nyine abantu bakuze so tubakaba aba star. Usanga umuntu yaburewe ubu star. Ugasanga utanga kubona aba baby bandi. Naye wanagiwe na alikuwa sasa wanagiwe wanamtafuta. Bamurondera benshi. Akaguma akunda JOLIS. Sasa unaona naye. Vrai bogare. Acha. Unaona. Ivyo ni bigikora. Birakora. Ni bigikora ivana ngene wamufata.
I mean, yeah, vyote. Yamufata Sijui neza. unasikiaga umukobwa anapaswa kuwa iko na type, you know. Banamke wanapenda mwanaume mzuri, mwanaume wa kupendeza, ana mota mzuri, ana na iko na pesa. franka. Na unaweza kukutana harufu sikisho gi. Ulikuwa na nini? Ulikuwa una muonekano mzuri? Ulikuwa na mota vizuri? Ulikuwa na mota kadiodora pale. Kandi arafise n'amafaranga ico gihe. Yarafise mahera. None. Vya wapi? Vya mtoto vya hivyo. Mahera we JOLIS we, mtoto wa Adidas we, acha vitu. Alikuwa anavaa Adidas. Huyu. Ili zile miaka. Uramuzi papa huyu? Oya. Kwa hiyo Adidas. Reka. Acha wanasikia. Sasa na hiyo wakati mimi sikuwa na franga ya kumupa. Ni mapenzi tu. Ni mapenzi tu. Alikuwa kuna muonekano mzuri niko bogari. Una mota bien. Niko bogari. Shogie urazi zina giye yamagara. Soldier Boy. Ayuri ya niki mudansera. Sasa no yamagara Soldier Boy. Wakati niko dansera petit. Kandi mugomba gusama my brother. Sasa mimi ndafana na watu wote sasa. Bose. Afata senene. Waka baranduhisha bamwe mu bwiza. Baranduhisha. Mugabo nyene heureusement ko muta biragoye ni mpamvu yace bano muri group Tayana. No, apana. Yagiye kubaka. No, kandi abantu benshi banasemaga kama Minjo nilibifanyaga na DJ. Ndio simuna kuaga mwe. No, ni decision ya Tayana yafashe yiwe wenyene. Avuga ubu maze kurongorwa shaka guhagarika. Apana guhagarika gusa alikuwa bipendi. Twara mu force mu bisanzwe. Alikuwa apendi kwa msanii. Yeah. Akogini yadirimba neza. Siniko nakwambia nivyo nyene turaba danser. Vya bindi nyene ariko aririmba tunasema una voice kwe. Twaragiye muri studio musi wa mbere indirimbo ya mbere Laeza yacamwemera album ngo ingo uririmbe ndagoye album yose. Ibaze. Voice ya mbere muri studio bachi bamwemerera album. Mkasema uyu mtu natuvana nga. Atoki hapa. Tukao tunaenda tunamutoa mu studio iwabo tulimubia mu studio kwa nguvu anaimba. Kubea mu video ilikuwa ni komba. Yeah. Okay. Sasa mariage ilingia hivi afara sema hapa papa sasa nje kwenda bania. Na biheba sasa mzuri hapa. Katuka. Yeah. Tunabembeleza kwa unadakunda. Wifasha olewa. Anyways, ku bantu bakunda Swagg Team, ku bantu bakunda uge muziki wa vibe nyene yo mubwiza, muziki muziki wa ni weka yandirimba ni gute? Weka. Hariyo weka. Tugirira kapera winyavuze ngo afara kunjigyo yawe ko. Ya weka. Ololololo vipi masela. Yeni weka. Oya. Sima nakwambia weka kurasi. Basi. Como kamera. Uko nasema masela hiyo ni weka. Piga kilale, pandisha mzuka weka. Weka. Leta weka. Siya tulale, pandisha mzuka weka. Leta weka bia. Ni screw Sasa hivyo hiyo. Ni aririmba verse yiwa. Ndirimbo rimwo iyo ushaka yose rimbe verse yiwa. Sango bagenzi ko kanyuma. Inzoga isi inzoga. Sango bagenzi ko kanyuma. Inzoga naho zija tugi biryoshe turi inyuma. Tonight genders. Urasoma? Vya bine ko ndakubwiye. Ndirimba, nese wavyandiki. Sonje umeandika. Imba. Hapa tunakusikiliza. Tushamaliza. Sense na kutizama hivi. Nipo strong, hakuna cha kuongea. Bado napana, bado mimi napea Swagg Team. Bado naongea. Biti kali, bado naichezea murakuga ama new shit kurubuga. Mbe nikutumva. JOLIS SWAG niyo zina. Yeah. Hata vivyumva, egura vyumva ikibazo sikindi idomoka ni ngoma. Roxy King and Young niwo dusa. Streets niyo tuva. Mugaho siho tuja. Ni wale toka long time. Ubishaka utabishaka never make down. Nilipoanza mziki wali make fit na nachuki. Bas. Yo kinia ina matusi. Pull up that thing. I do my music like a Chris Martins. Love zigzaga me, I do my things and I smoke my weed like a smoke machine. I have a shit on my head, but I use my brain. Gonna feel my pain when I lose my fame. The world turn around, music $1 million.
Million feluka to give me them Molly vibe. the baddest. Dirty love gonna change my brother. Pull that thing, no one to kill my vibe. Love yourself, no one can love you, sister. Feel your pain, no one can feel it, brother. If I die, you gonna see my fam. Basi. Yeah. Basi. You already know. Unaanza vitia ndani ya hasira. Janini. Shasikia anaanza ngo pain nini. Yeah. Yakufa Molly. muri the baddest muri ngo akora indirimbo imwe akora hit apana gahit Uruhiti, urusasu. uruhit Kandi n'urundi ruraje. n'urundi ruraje ego nibaza ko umuziki ni wanyu mugabo eske iyo umwe muri mwebwe akoze indirimbo ka solo ariko bisa iyo umwe akoze umuziki wiwe eske muramushigikira Yeah. nka murakozi wiwe ingene tubigira like nk'ubu Easy Boy arasohoye indirimbo right like isi bote promotion Easy Boy my challenge umenga ndagira promotion umenga indirimbo ni wanje you know like even sometimes hari wacu indirimbo za Easy Boy barazi ko ari ziwanje kubera the way she's ahantu banapiga she's ngo ni indirimbo yuri the way ingene ndayambara nk'iwanje you know nibaza ko mwagumanye hari akanavuga ati indirimbo nazo ari yumwe ni ya Swagg Team yeah jana umva now no ndi hariya sometimes ukipata ama concert na imba hiyo muziki yao unabiyo kama unaimbaga nyimbo zao barabiyo niko ku stage niko ma video niko piga ngoma Molly ya Easy Boy niko pale kukadirisha Sasa famille ariko biratesa kora ko mwagumanye ubucuti hagati yanyu ntivyigeze bitakara marke yuko ari imyaka myinshi of course yeah indirimbo yanyu hanyuma kuri YouTube imaze umwaka right yeah wekanye imaze umwaka imyaka 2 almost 2 years yeah imyaka hafi 2 indirimbo ya Swagg Team twitega ryari muvuge ngaha muza mwiteza abanyagihugu nyene like tomorrow actually ya mbere yamaze guhera tomorrow tuzoshooting in the video yeah donc bisigura ngo ni mu kwezi canke mu misi in 1 week 2 weeks from now anytime soon twitega indirimbo ya Swagg Team apana imwe vibe ndakunda vibe za video yayo apana imwe kandi baza ko afite umufise na Easy Boy nubwo ari wenyine nawe n'uyu mugumana ba video rimwe abantu benshi ko baratamba bakora ibintu nyine byinshi vibe no actually twe mu video yacu ngene tuba tumezusha kuraba sira kwa nisa video turi muri Paris tuko tunakunya tuko turajya si hapana gusa ngo hagarara ngaho no nako mfite ukuyekesha ndakuye mpaka chakula wewe ndakuye ni wapi ndakupa location sawa anyways yari Swagg Team sinzi ko hari ikintu cyabwira abafana banyu bari babakumbuye mubabwire message yanyuma avant ko duheze ikiganiro so tuhaho urugende mu dushakoregera ganano kindi mu kwezi kuza we never know mugabo urumva ubakure si dufite message ushaka kubwira abantu muri mushaka okay no mu Congereza c'est permis okay hari ari behind the scene twa Big Zo afise ko ashaka kubabaza bashaka kibaza baya simbeshe no kuri no brother wacu sio kwambia Bwiza Paradise famille yali tupendaga Fiza alitupendaga tukwa mimi namuitaga uncle sasa wote tunamuitaga uncle yomba si pako mwe tushatoa naye muziki unjoo tutashuti video naye kesho hapa Burundi unasema hapa Burundi labda hata kwa nje kama mnapangilia nje lakini sasa Burundi shamaliza naweza nikasema mwe naweza nikapenda tuimbe naye kidogo nje Simba Diamond baba muvuga rimwe afite ari mu ma projet yanyu yes wote tutako tuko ndani soft TAYANA si wote utaona okay hamo yo yari Big Zo none rafiki yako nyo alibakiaga huko wasio no tutapendeza sie wote lakini ndawanyosha tu hapana atawatiwe askuru mamagara muri turakwizeye ninje Badman ninje Sugar
Ninje Badman, ninje Sugar. Wewe ni Sugar. Na mimi ndio JOLIS SWAG. Batapendeza lakini tu wanajua ndawanyosha. Hiyo ni kawaida. Uzozejo. Uzozejo. Wajue tu. Sasa unaona hapa tunishanyosha. Wakaze. Tutangure kurabanga. Hapa tu. Alikunyosha. Wakaze. Alikunyosha. I don't know. Wewe ni uriko raraba. Mwandike. Makomanda. Huyu wa veri canke wa rouge. We drip. Ego mugabo je sijengira ikibazo mfiko bashika gukorana na Kidumu. Kidumu indirimbo ziba turazi ngene zimeze. Akora indirimbo ego hari gihashira mu ndirimbo nyene mugabo indirimbo ziwe zikubita ku mutima ni zimwe indirimbo zituje z'amajambo y'urukundo. Ukiwa nawe na vimba haikwenda. Siku inadunda. Baba sawa. Niko ingine kama ari ni indi alikuwa anapiga ya mwisho ilivumaga sana. Telenovela. I think no ari indi. Na Estanish. No ari indi alilivyo wenyene. Telenovela. Ule ni msanii fasi kutamutia pote atafiti. Sawa basi. Sawa papa Kidumu. Suraza kapenda tu musikia hata mama piano. Kidumu tuizere kwa azoba featuring. Inshallah. Warushaka kutanga message ku bafana banyu. Yeah, so ku bafana ba Swagg Team +257 chenozani kasema ndabashimiye. Bako na ile love banatupenda. Baradukunda cyane na kandi baratwizera, right? Cause right now turashobora kugira nk'imyaka 2-3 tudasohoye indirimbo kandi dusohoye indirimbo barayakira. Like bako loyal and then we appreciate it. Na sisi tunawapenda sana na huyu mwaka 2025 tutawafurahisha. I swear mutafurahi. Mwani wavuga mchongereza. Ya mchongereza. Maana we. Ha. Shaje sifise byinshi novuga gusa icyo nabasaba nuko bajya kuri channel yacu ya YouTube ya Swagg Team bagire subscribe kubera tugomba dusohora indirimbo shasha. Na page yacu ya Facebook hamwe na Instagram and TikTok. Na TikTok byose baje biruke bagire subscribe kubera tushaka urukundo nkuko JOLIS SWAG yaje kubivuga. Mapenzi yao walituonesha wazidi kutuonesha kwa sababu tuko na kazi nzuri ambazo zinataka kuja na tunahitaji support yao. Hapana tu Swagg Team, muziki wa Moli na muziki wangu mimi pia Easy Boy Saigon like kisi want to support tuko as a group na wa support na umwa. Sinzi musi nani sinzi na umusi muzo posting ico kigariro mugabo nzogenda ejo. Jean kugira ngo ni mumurondere azogenda ejo. Na bya ukweli like bya ukweli ndaenda kesho. Bya ukweli? No hapana ukweli mardi mercredi. Uno msini jari lendi mercredi. Anaenda kweli. Anyways ndabashimira ko mwaje mu kiganiro. Natwe turagushimiye ko waduhamagaye. And then reka nongere ikinoze. Nashitse nga muri studio big up sana. Unatumika kandi ingene uri umukobwa asha ibi byote unahitaji support ya mengi. Wallahi asante sana. Na ngoja support yenu. Usijali. Juu sihombe. Abiezi bikahomba. Tunaanza homba hapa tunafezereka. No kwa hiyo follow naona hapa. Abiezi bikahomba. Reka dushimire na behind camera Bruno Bula. Na Big Zoe. Na Zoe Ngana wana. Na Dadinho Money Gang. Yeah. Naba Swagg Team bandi bose Saigon, Easy Boy, King Ready, yeah. Yego. Tubashimisha n'abantu bavye kino kiganiro nukuri mu bakunzi bacu batesa. Uko baravyigana kwa giheza nuko cakuryoheye. Yari kiganiro yari emission. Yego yari emission baryohewe n'abatumire baryohewe tukize ko mwaryohewe. Hama kitakuryoheye tubwire muri commentaire mugabo nimba ari cakuryoheye. Fumurungi kimiriro baza bashaka kuba batafite ibintu bandika. Urungi kimiriro. Uvuga tumva harahiye atsimiriro mugani ni mushire kwa negativity istukati nguvu hapa wapendage ma negativity batu betu no unajua pako hari abantu avyuka ashapata kamega asira ya wapi hehe nyamba kwibutse kiba mu mideni umuntu akwiyimarize mu commentaire that's not good njala sio nzuri no yakini njala kwe